kandi mbona babishizemo ibindi biharuro. Oya ni ya indi nakwereka. Ni imwe nakwereka na yindi. Ijya niza gutangura. Ijya nitangura. Kandi izindi zirahari. Uefa Champions League rero yaraye ibandanije basore kundwi ya gatatu journée ya kabiri nako kuri journée ya gatatu ku munsi wa kabiri winondwi ku munsi wa kabiri umva ngo wa journée ya gatatu inyuma yuko ejo tugarutse kuri full results zariko ziraboneka ku munsi wa kabiri des surprises de remontada de quoi de twavuze tusikora munsi wa kabiri turiteka surprise twarero ngo tubonye cyo no kwita Champions League sizo ngo ishobora kubangamira imigwi ikomeye muri foroma yaho nshasha tivuga ko simigwi ikomeye iri gutsitara shaka ya ni Champions League nkuko je kubivuga twabonye yaje mu isura nshasha ngishe mu ishusho nshasha ntawovuga ngo imigwi ikomeye igiye kubangamirwa cyane deje turacyari kuri journée ya gatatu bashobora kuba baragize ivyo bibazo navuga nk'imigwi ikomeye kuko kugeza muri kano kanya ntabwo umugwi wa mbere ntabwo ari Madrid ntabwo ari Bayern ntabwo ari Barcelone ntabwo ari Man City ntabwo ari Inter de Milan uzosanga ni equipe ya Aston Villa uno munsi rero twavuga ngo tuvuga ko imigwi ikomeye yabangamiwe no siko no bivuga hacari kare bashobora kuba bihindukije mu nyuma tukabona bakoze ibitangaza nabo bakagaruka kuko bo bazi ivyo baba barimo gusumba iyi migwi n'umunsi no mbonye gusa n'ibibanza vya mbere bazi n'akanovera k'igirushanwa bashobora ati hari umuntu yavuze ati umuntu w'umusazi ni bavuze ati aho nicaye kwiruka aho nicaye umwanya nicaye ndawiriha kwiruka rero bashobora kuba bakoze amakosa debut ya saison ariko mu nyuma bagakubita icyitwa comeback tukabona barangije mu bibanza byiza ibibanza 10 vya mbere match zatangwe Jusachu na 150 ikipe ya Atalanta do Bergamo muhira iza kubinganya usa kundi mu Celtic Glasgow kuva muri Ecosse mu gihe Stade Brest mu Faransa baganije igitsino kimwe ku kindi no mu wa Bayern Leverkusen Jabi Alonso akora inota rimwe inyuma yo gutangura tsinda ariko ekipe ikaza kuba imogombora isaza 3 haba inkino zishika kuri isaza 3 haba inkino zishika kuri ndwi mu wa Athletic de Madrid muhira bavuze bakubiswe na ekipe ya Lille ibitsino bitatu kuri kimwe Benfica de Lisbonne muhira batsindwa na ekipe ya Feyenoord ibitsino bitatu kuri kimwe Manchester City kuri Etihad Stadium bafata ekipe ya Sparta Praha barebwe tuzoze gufinira handi mugapana Etihad ibitsino bitanu ku busa Leipzig iza kubitsindirwa mu yana Liverpool igitsino kimwe ku busa Red Bull Salzburg badakubatsindirwa mu yana ekipe ya Dinamo Zagreb ibitsindo bibiri ku busa Young Boys Berne iza kubikwitirwa muhira n'umugwi wa Inter Milan igitsindo kimwe ku busa mu gihe Barcelona Football Club bari kuri Estadio Montjuic baje kubwira ekipe ya Bayern Munich ati ni umwaka wo kwikura agasuzuguro ibitsindo bine vya FC Barcelona kuri kimwe cy'umugwi wa Bayern Munich uko niko inkino zabaye muri rusangi duhere gato nta numva munini tubimara ko bamitwa Arne Slot umwaka wa mbere muri ekipe ya Liverpool kuja kwa Leipzig kuri amanota 3 matches 3 wins 3 kuri ekipe ya Liverpool bwana Richardson abahizi si ekipe twakwitega kandi muri UEFA Champions League ekipe ya Liverpool tuwe kwa kirikane bon ni navuga ngo ni Liverpool turiko turagerageza kugaruka ko turiko turagerageza kuvuga yarakinye mu gutwara Zenbosport Leipzig numwe mu migwi no kwemerera yuko canke nto gusezeranya yuko ushobora kuzogera kure nivyo nimugumeze neza Arne Slot numumenyereza ameze neza iyo tuvuze UEFA Champions League hari ibintu bibiri canke bitatu umuntu agaruka ko bishobora gutanga result canke bishobora gutanga resultados mu buryo bwiza Leipzig n'umugwi uba witezwe cyane muri UEFA Champions League ariko muramaze kuba mubona nta muntu n'umwe yigera uhamahirwe ko ashobora gutwara UEFA Champions League Leipzig nayo no mwaka ugaragaje kuraba ni nkaho bisa neza na Liverpool kuko no mwaka wa kabiri kuri Dominic Soboslai no mwaka wa kabiri kuri Nakalisa no mwaka ugiye kuba umwaka nyene wa kabiri nimbataro wa gatatu kuri Cody Gakpo mu mugwi wa Liverpool yamara nawe no mwaka wa kabiri n'urugamba umugabazwi kwizira rya Darwin Nunez
yaje kugira ngo akore ataranarugeza hagati yararutanguye ariko ko yarutanguye iboneka yuko ari umwe mu basore isi yari yiteze mu myaka yo akiva mu rwa Benfica de Lisbon mugabo no munsi umuravyi udashobora kuvuga ngo no mufuru striker ni 9 typical ni mu nimero 9 urugamba rwa Kamzi yoshobora guhamagara ngo ashobore kuguha umusaruro mwiza nibyo yabafashije gutsinda mugabo ugerageje kuraba abafise novuga ngo yaragakwiye kuba afise 90% y'amahigwe muri Premier League nkuko aba Britain Galanda y'amahigwe bayavyaje mu musaruro yaragakwiye kuba afise amahigwe kuko ari muri club keneye umustriker ari muri club kuva kera kuva muri kahise yamikoresha ba nimero 9 afise igihugu kimwizera nk'umu nimero 9 yarutse bitwa ba Cavani bariko barabivamwo yarutse bitwa ba Suarez bariko barabivamwo mugabo kwitora bisa nkaho vyamunaniye rero novuga ngo iyo uza gutwara UEFA Champions League n'imiburi ubufise y'amaherema declencha mu match akomakomeye ashobora kuguha ibisubizo ashobora gufata ama decision ashobora gucenga ashobora guhana muri kombinezo ashobora gupressa akaba afise na finition nzima kubganje rero mbona ko Mosara siwe muntu yaragakwiye kuba yikorera Liverpool muri Premier League ayikoreye muri Ligue des Champions muri FA Cup ndetse no mu yandi mahiganwa Liverpool sangirikira kineje kubganje ndayibona nka equipe ifise qualité ndayibona nka equipe ifise umumenyereza muzima mwiza mugabe gikeneye imyaka 2 canke imyaka 3 yo kuvuga ngo reka do trust process reka twizere ivyo turiko turakora kugira ngo tuze novuga ngo tugere kuri ku ntego canke ku ndoto ariko twarubatse muri make agomba kutwumvisha ko malgré ibiharo vyiza equipe ya Liverpool ifise c'est equipe two kwizera cyane muri Champions League avec Swade bafise no munyereza bafise si modje n'abahizi avuze ni equipe to kwizera muri UEFA Champions League nuko tuca tubanza tukaraba eske hambavu yandi ma equipe bahanganye muri UEFA Champions League na yahindi ma equipe no munsi uvango ari ku rwego rumwe na equipe ya Liverpool gwego iri kuno munsi inyuma y'igenda y'uwitwa Yagenze akinjiramo Aaron Slot turabe nk'imigwi dufate tuvango turahama higo gushika muri quart de finale huitième de finale turabe za Inter de Milan turabe za Milan turabe za Paris Saint-Germain turabe za Man City turabe za Barcelone turabe za Bayern turabe na za Madrid iyo nimigwi tuvango ira nimiburi muri quart de finale hashobora kuvamo imwe imigwi 8 ishobora kwashika cyo turare mu iyo migwi uno munsi ko bahagaze mu champion wabo nk'akarorero turabe nka Inter de Milan umunsi kundu bahagaze equipe iratsindwa na Kagiri yari iranganya ucuraba n'ukuntu equipe ya Man City no munsi hagaze inyuma y'ipfunika rya Rodrigo Cascante Kevin De Bruyne akagenda no munsi na equipe itsinda Wolverhampton Wanderers Isra Golins turabe Liverpool namwe ne munsi na equipe iga ekempoza je twabonye muri weekend imbere equipe ya Chelsea de Blues no munsi nayo ni equipe tumaze kubona ko yamaze gukrea igitinyiro muri Premier League Liverpool simvuga ngo ni equipe no hamahigwe ko twari UEFA Champions League ariko for me kubganje ni equipe mbona ko n'imiburi vyanga vyakunda mu gihe no munsi boguma ku murindi bariko turabona muri demi finale cyangwa muri quart de finale ati kubera iki yagerageza gushakurwa kuri ku mazina y'abakinyi n'umunsi bari mu equipe ya Liverpool bari muri equipe ya Liverpool turabe Mohamed Salah uno munsi no vango niwe mukinyi n'umunsi ahiye mu wa Liverpool ku ruhande akinako turabe hagati mu kibuga yakivuze Dominic Soboslai ni mwaka wogira kabiri Darwin Nunez akije muri Liverpool ndibuka pre-season yagize atsinda ibitsindo 5 vango Liverpool igihe bakinye bafise Sadio Mane na Mohamed Salah bakina muri system yo kwatakisha bataka babiri bagiye gunda system batakisha bataka batatu harimo n'umuntu vrai numero 9 nkuko baza kivuze na equipe yagibaho ifise mu vrai numero 9 ariko umwaka yagize wa mbere muri Liverpool bavuze ati Nuneze muri Benfica yaraduhenze ntabwo ari Nuneze wa Liverpool nawe Nuneze wa Benfica ariko no munsi urabe rimwe araza n'ejo niwe afasha atsinda igitsina niwe maraza kemboza muri je agatsinda igitsina turabe Liverpool no munsi squad difficile na Carol nabona munsi so Diego Jota ukinziza Luis Diaz ni ditirande skitable muri equipe ya Colombia chumbara namba ufise hanze Luis Diaz umufise hanze ufise Kodiga Kupo ari mu kibuga ufise Diego Jota ni mu kibuga ufise Darwin Nunez bakora ndadutsindo ufise Mohamed Salah ufise Virgil van Dijk muri defense nawe musi nubwo tutabona gwega ariko mugo mu gifise equipe yugaye hagati mu kibuga ifise nk'umumenedoje nka Dominic Soboslai ufise Makalista hagati mu kibuga simona squad mu migwi yose no musi mu UEFA Champions League
nkuyemo nuvuga ngo izi migwi nka za Madrid iyi migwi umugwi nka Madrid kandi ndivugira Madrid yonyene kuko niyo tuba tuzi irazi igakora icyitwa slipo cyangwa se igakora ibitangaza muri UEFA Champions League na equipe nimwe mbona ifise abakinyi mu bari experiment mu nkino nk'izo za UEFA Champions League cyangwa mu mahiganwa akomeye ifise squad nziza nk'equipe Liverpool ifise sinova ngo Liverpool iraje twari igikombe ariko Liverpool ndabikubwiye no munsi na equipe tuzobona nini buri ishitse muri kimwe cya kane gishiri cya nyuma c'est performance bafise no munsi muri Premier League umumenyereza sinova ngo nawe afise experience muri UEFA Champions League ariko afise equipe uno munsi nayo izikironde nyuma yo gutakaza finale nyuma yo gutwika igikombe cya gatanu cya UEFA Champions League barakeneye n'icyo cya gatandatu nico mu gihe rero equipe uvuga ngo iri mu equipe mu mateka ari mu equipe afise ibikombe vyinshi equipe uvuga ngo nta mahigo yasero na squad ifise kuza gushika kuri bahashoka mu UEFA Champions League yes bari gutsira equipe ya Leipzig rero kuri bayisanze mu dagisiri gikime ku buso cy'umusore bitwa Darwin Nunes ku pass ya Mosara ku mota 77 na kurundi rande urukuraraba muri zindi resultat equipe ya Stade Brest yanganije igisiri kimwe kindi mu hira no mu Bayern Leverkusen imwe mu migwi novuga ngo bakatije tike basa nk'abafise profile zisa nk'izisa mu mwaka weze w'imikino ndavuga equipe ya Brest ni equipe novuga ngo ari meze neza muri Ibere Eats muri Leverkusen na Xabi Alonso ni equipe nako nabo nyene baje bani nka surprise muri Bundesliga ese iyi equipe ya Brest itaratakaza iboneka muri zinkino 3 za mbere bwana Richardson ni equipe tworindira cyangwa se twokwiteka sinavyibaza iyi equipe ya Brest ndayifata nka OGC Nice mu mwaka weze muri Ligue 1 ndayifata nka equipe ya Girona muri La Liga mu mwaka weze ndayifata nka equipe ya Brighton mu mwaka wahera muri Premier League equipe ya Brest ni equipe ugiye kuraba muri Mercato yose irangiye mu mwaka weze ni equipe itigeze kuri cyitwa recruitment ni equipe mu bakinyi yari ifise yasohoye umukinyi mwe wenyine iyi equipe rero nagiye nda parcours zayo muri UEFA Champions League gushika no munsi mu equipe afise amanota 7 ubwo yatsinze ukiro rwa mbere yarotsinze ngo akabira rotsinda nejo muhira ni nuko irona shima nakurikiraye nabonye abasore ba Xabi Alonso bagize cyitwa souffrance uravye ku cyitwa possession niki ariko uravye ije bakina bro ntabwo ujya umupira bakina ntabwo umupira mu Bufaransa equipe no equipe sinova ngo iraje cange akazi muri UEFA Champions League turama equipe yagiye ihura nayo muri UEFA Champions League wakivuza equipe ya Bayern Leverkusen basa nkaho mengo ni migwi isa n'irimo muri uburyo barosike n'ubwo baje muri UEFA Champions League basa nkaho bangana turabona imigwi yagiye yakina na Celtic ngenda kurabira match bagiye bakina muri UEFA Champions League bakinye na equipe ya Miras no bakinye na equipe ya equipe ya Strasbourg yari muri Red Bull Strasbourg bayitsinda ibitsindo 4 ku busa muhira equipe bangeye gukina na equipe ya seko nabo n'inkino zayo zose ndazirabe neza urukino rwa mbere baki ikipe guhera mu kwezi kw'icenda yatanguye nuvuga ngo ikina genekerezo kuri Stromgras batanguriye kuri Toulouse muri championnat bayitsinda ibitsindo 2 hama bakurikiza match muri championnat Auxerre bayitsinda 3 ku busa baca bakina ni equipe izwi ku izina rya Lazenborg Strasbourg ubu nabo UEFA Champions League babatsinda ibitsindo 4 ku busa baca bakurikiza ko match ya Le Havre bari muhira batsinda ibitsindo 2 ku busa baca bakurikiza ko match ya Lens banganya igitsindo kimwe ku kindi aho ni muri uku kwezi nuvuga ngo mu kwezi kwa 10 izi nizo match zitanu bakinye banganije urumwe batsinda inkino zitatu batsindwa urukino rumwe ni Stade Brest ahubwo mu kwezi kw'icumi mu kwezi kw'icumi akinye match zine banganije zibiri match zine batsinda zibiri Auxerre na Stade Brest bakinye tariki 20 z'ukwezi kw'icenda Toulouse bakinye tariki 22 z'ukwezi kw'icenda none mu kwezi kw'icumi bakinye match zine kw'icenda bakinye match zisha kuri 15 banganya rumwe 10 bamaze gukina zine n'urundi bafise Rovensi gutobora tokana equipe ya Stade Reims iyi equipe rero
sindayibona ngo ni ekipe ije gutanga akazi muri UEFA Champions League kuko imigwi yose bakinye nkuko bakivuze ni Bayern Leverkusen nayo no munsi nitwa ngo ni ekipe ngirakomeye pa muri umwaka weze ko ekipe se niyasubiye kuko no munsi ni ekipe itsinda nayo igatsindwa cyane ariko mu mwaka weze kugera ekipe ngo ibone mu gitsinda byaba bigoranye sinovuga ngo bakinye no munsi bashobora kuba bafise akantu kubure kuko bakina Champions League ntabwo bakina Bundesliga bafise inkino inuvango nyinshi para pro izo bakinye mu mwaka weze meme na Stade Brestois nabo nuko kuko akarorero uza kurabona munsi muri champion nkuko weze kivuze bakozwe na ekipe ya Gusere bisinde bitatu kubuso ekipe ya Gusere ni ekipe yari iduze ivuye he deuxième division ivyo rero bikoreka ko ni za ekipe zidafise cyitwa stability uyu munsi ashaka kuza gatanga akazi ariko ejo bigashobora kuyankira bitandukanye n'ama ekipe bari manini muri champion bavuga ngo twebwe cyitwa guhoza ko canke se kwamiza bakihari rero Stade Brestois nize itwerekereye akaroro icyo navango ndabona ko ekipe ikomeye nk'ubije kaganya na Man City nk'ubije kagatsinda ekipe ya Inter Domira ije gatsinda ekipe nka Bayern neze gatsinda nka ekipe nka Dortmund meme nka nize ekipe nka za Barcelone nivuga ngo ni ekipe ikomeye ariko no muzi nivuga ngo ni ekipe ikomeye muri Champions League kuko nimigwi bagiye bahura nayo bari kuri ha imwe bari ku rwego rumwe Yes, nuko rero ku rundi ruhande Bruno Genesio inyuma yuko mu Bufaransa atsindiyeyo umugwi wa Real de Madrid ndavuga umugwi wa umumenyereza umugwi wa Lille yagiye kuri Stadio Wanda Metropolitanos asanga yo bitwa Pablo Diego Simeone n'abasore biwe babatsinda ibitego bitatu kuri kimwe equipe ya Atletico de Madrid bare batsindiwe muri equipe ya Lille ibitsindo bitatu kuri kimwe. Juan Alvarez atangura atsindira equipe ya Atletico ku munota w'umunani mu nyuma Edon Zegrova arakigombora ku ipasi ya Thomas Meunier kuri penalty Jonathan David acamwe cya kabiri ku munota 74 hanyuma ku munota 39 Jonathan David atereka mu cya gatatu. Ruvuga ko equipe ya Lille baje deuxième mi-temps batsinda ibitsindo bitatu ku busa mu gihe Atletico bo premier mi-temps bari bafise igitsino kimwe. Bwana bahizi ni ejo twagarutse kuri uyu mumenyereza wa equipe ya PSV Eindhoven. Ese tuvuge ko Bruno Genesio ariko abamwiza imbere y'abamenyereza bakomeye arizo gutsinda Carlo Ancelotti amutsiriye mu France atsinze Pablo Diego Simeone muri Espagne. Tuvuge ngo tuvuze kuri Brest Lille tuyirindire kuri yere ya Bruno Genesio muri UEFA Champions League. Navuga ngo Bruno Genesio ku bwanje yitwaye ko ari umumenyereza nufate ko asanzwe muri rusange numwe mu bamenyereza navuga ngo afise inyubako ziwe canke structure ziwe muribuka yuko ariwe navuga ngo yajanye mu gihugu ca Brazil uriya musore azwi ku izina rya Renato Augusto yaciye mu mugwi wa Fluminense umugwi navuga ngo rimwe ba Thiago Silva n'abandi bagiye batandukanye. Muribuka yuko ariwe navuga ngo yatweretse umusore uyu munsi navuga ngo ari kuboneka cyane sore havuye aja kwa Naples nyuma yo kuja kwa Naples yisanze mu mugwi wa Bayern niwe yatweretse umusore yitwa Kim Min-jae nyuma yuko yatweretse umusore yitwa Kim Min-jae nibaze ko Naples itari bwamubone nibaze ko na Bayern itari bwamubone niwe novuga ngo yatwaye Cedric Bakambu mu gihugu c'Ubushinwa mu mugwa Beijing Guwon yanagize novuga ngo ibiharuro vyiza hariya muri Beijing Guwon ari kumwe bari kumwe none mugabo azwi ku izina rya Bruno Genesio. Ibindi navyo novuga ngo kuba afise experience mu gihugu c'Ubufaransa ugerageje kuraba muri kariyeri yiwe usanga ndi buri umugwi wamwize mu gihugu c'Ubufaransa kugira ngo uwo musaruro canke ugerageze ku musaruro wamwize imyaka irenga 3 kuvuga ngo muri saison ya 2010-2011 yabaye kumwe n'umugwi witwa Olympique Lyonnais aza kuba asezera mu mugwi wa Olympique Lyonnais mu mwaka wa 2018 mugabo agenda yongera agaruka. Kuvuga ngo ugiye kuraba usanga n'imiburi umugwi wa Olympique Lyonnais yarashoboye kuba umenyereza n'imiburi nk'imyaka 5 saison zitanu. Ikindi naco mu mugwi wa Rennes
mu mugware nibaza ko yashoboye kuba yubaka ikintu gikomeye cyane uno munsi bitomugora kubaka riri kuko niba mwibuka iriya rene yiwe ni rene yari ikomeye wanashima yari ifise umugabo nka Laborde yaje kuba yisanga muri equipe ya Nyange ariyo Nice yari rene yarimwo abagabo nka Omar yari rene yarimwo kare gasore kavuye kaja kwa West Ham kazwi ku izina rya Naif Agwed nyuma yaho twagiye kuba tubona no mu gikombe cy'isi yari rene yarimwo ba Amari Traore nibaze yuko no munsi musanzwe mumubona mu mugwa Real Sociedad muri ya mwirabure akiri umupira neza cyane w'umunyamari w'imyaka 32 muri kino gihe ntari karakina ari mu mvune ni rene novuga ngo yari ifise Deresrey Ogochuku uyu munsi ari kwa Southampton mugabo yaciye mu mugwi wa Chelsea ni rene yari ifise uyu musore azwi ku izina rya Serou Girassi uriya yari muri rene yaraciye kwa Ruhaf uyu mugabo azwi ku izina rya Genesis yaje kuba mukura Ruhaf amutwara mu mugwi uzwi ku izina rya Lene za kuba mutanga mu mugwi witwa Surigard nayo mutanga kwa Borussia Dortmund n'uriya musore witwa Serou Girassi bongo nyuma ya Serou Girassi Bruno Genesio niwe yatweretse umusore azwi ku izina rya Jeremy Doku uyu munsi dusanga mu mugwi wa Manchester City abantu bavyibuka aronka match umugwi witwa Lens awumenyereza wakinye nuno mugwi Lille uyu munsi abereye umumenyereza bariko barakorana ibidasanzwe muri Ligue des Champions ni yoyo Lille yari gifise Guverneke nk'umumenyereza wayo baba bakina muri formation ya bane babiri ikiryoshe no kubona yuko n'imiburiburi muri ziriya poste zitatu poste y'abakinyi bakina hagati poste y'imbere poste yo muri defense usanga n'imiburiburi hari umukinyi umwe ahasigaye usanga hari umukinyi ahasigaye kuko tuvuze nka Legende Joseph Fonte aracahari tuvuze nka Jonathan David aracahari tuvuze Yilmaz ni wa musore wawe ukunda uno munsi ageze mu mugwi wa Galatasaray ntabwo yari equipe mbi hari ibintu rero yaje kongera muri Lille y'uno munsi ni Lille ubona yuko bakina nta kwivuna bakina nta kwiruhisha yabahinduriye system arunda bakinyi hagati mu gihe Lille yoyo yari bayeho mu buryo novuga ngo bwo gukina bazibira umupira bakaza kugeza hagati mugabo icizere hakuru cavuye muri defense mugabo uyu munsi uyu mugabo agufatira Remy Kabea umwe mu bagabo jewe nemeza yuko ashobora kuba atagiriwe amahigwe yo gukina mu makreba komakomeye mugabo uravye ingena kina usanga afise uburyo azibiramwo uburyo arekiperamwo kuko arakinye mu Burusiya surtout mu mugwa Krasnodar ikintu cyo kudefanda ikintu cyo kuzibira abarahana ikindi naco mwibuke amukuye mu Burusiya amukuye muri Krasnodar yaramaze n'imiburiburi imyaka igera kuri 6 muri championnat y'Abafaransa urumva nkaka kana wango ari muri championnat y'Abafaransa ari kwa Montpellier yahabaye imyaka 3 Montpellier yarayivuyemo aciye kwa Newcastle afise experience championnat y'Abafaransa afise experience ya championnat y'Abongereza avuye kwa Newcastle agarutse muri ya championnat y'Abafaransa imyaka 3 agiye mu Rusiya nawe nyera amaze imyaka 3 uyu mugabo azwi ku izina rya Remy Kabea ntabwo tuvuze ngo kintu kijaye no gutora umumiri yerekiperateur w'inguvu azi cyo gukora imbere y'amagra rendez-vous imbere y'ama equipe novuga ngo abayubakiye ku mashema tactique yo kunyaruka no kugira iki ntabwo notora umusore uzwi ku izina rya Garagere wa Chelsea mbona Remy Kabea mebivanye nuko Imana yaturemye mu marangamutima atandukanye hari umuntu uca kubwira ati umwana yaciye kwa Chelsea abakaze cyane mugabo Remy Kabea n'ibi bintu n'ubundi muntu akandi karorero acufata Remy Kabea agacashira impande umugabo azwi ku izina rya Thomas Meunier Thomas Meunier ni umwe mu bagabo novuga ngo uyu munsi ku kintu ca experience
ateye ubwoba afise imyaka 33 usibye ko afise imyaka navuga ngo muri football aho tuyirabira ku kintu ca experience ni umwe mu bagabo baremeye mu kibuga bongo muri babiri kugira uzomwaka umupira biba bigoye cyane kindi naco nimba dufate twarabwiwe amateka y'abagoriyati n'abandi bagiye batandukanye uyu mugabo abura santimetero 9 kugira ngo akwize metero 2 wiyumvire agubonyo afise ibiro 90 imyaka 33 afise metero 1 santimetero 91 yaciye mu migwi itandukanye mu mugwi wa Borussia Dortmund buriya Borussia Dortmund ho hari n'igihe bahora bamubwira ngo wewe Thomas Menye twifuza ugende mu bato abato bacu bakurana ingufu abato bacu bakure hari sindi ko mwabonye Dani Niko batabamumanura kwa mu academy ka Chelsea bakamubwira ati amahera y'ubuhembwa nari yenyene muga turifuza ko aba bana tuduze baduga bafise ingufu turifuza ko wowe ugenda ukigisha ikintu biti gikenye wowe ugenda ugafasha umumenyereza gutera ikirato aba bana kugira ngo baze baduge bafise kandi kantu ka maturity uyu mugabo nimba muvyibuka ari mu bahawe novuga ngo mission mu cicaro ca gatatu avuye muri Borussia Dortmund yabakuze bamurungika mu cicaro ca gatatu bagifise uriya mumenyereza Zemenarman iyo Borussia Dortmund yari yaramanukanyemo niriya kariya gasore kazwi ku izina rya Kamara uyu munsi Kamara bamudandaje mu mugwa wa Portsmouth kugira umve mission yari yamutwaye ni Borussia Dortmund yari yakariya gasore Justin Gideon Jinmen uno munsi kari mu mugwi wa Werder Bremen ni Borussia Dortmund yarimo agasore novuga ngo kakataka uyu munsi gakina mu cicaro ca kabiri kitwa Jonathan ni Borussia Dortmund yarimo umusore azwi ku izina rya Falco Michel akinira umugwi wa Magbar mu cicaro ca kabiri mu gihugu c'Ubudagi ni Borussia Dortmund yarimo agasore Guillermo kari mu mugwa Darmstadt ni Borussia Dortmund yarimo agasore kazwi ku izina rya Pudel uyu munsi kari mu mugwa wa Elborg ni mu gihugu ca Sweden ni Borussia Dortmund yarimo umusore azwi ku izina rya Antonios uyu munsi ari mu mugwa wa Lugano urumva ko Borussia Dortmund ni mu gudandaza mugabo kudandaza abasore badakomeye kudandaza abasore batazi citwa ikirato kudandaza abasore batazi gukinisha inguvu naco vyari kubamarira uno rero Thomas Menye ari mu bantu bigeze kuja gukoreshwa mu cicaro ca gatatu avuye mu cicaro ca mbere yemerewe amafaranga yo kuja gukoresha inguvu mu cicaro ca gatatu mu bana ba Borussia Dortmund vuga ngo ku kintu kijanye n'inguvu utamwiteguriye ntumushobora ikindi naco yamaze imyaka 4 mu mugwi wa Paris Saint-Germain kuva saison ya 2016 saison ya 2017 saison ya 2018 saison ya 2019 yarari mu mugwa wa Paris Saint-Germain yagiye mu mugwa wa Paris Saint-Germain ahamara imyaka 4 yaramaze indi imyaka 4 mu mugwi witwa Club Bridge mu gihugu c'Ububirigi no mu gukina Ligue des Champions Eddie twoshobora guca ku basore bose barige nimiburi bivikira ko equipe yubatse ubasangana babakinyi batagize amahigwe yo kumenyekana muguvuze ngo tuje kuri tapi vert bafise amahigwe y'ibice 50 nkayo bufise ibice 50 kuvuga ngo runo rukino ndarugiyemo sinzi ko ngiye gutsinda bivanye na equipe tugiye guhura yo je novuga ngo Bruno Genesio sumumenyelezo w'igihangana mugabo arazi kubona arafise ijisho ryo kubona umukinyi arafise ijisho ryo kubona ikintu equipe ikeneye carte technique arafise ijisho ryo kubona tuno mukinyi zinguvu ziba zikoresheje bizomfasha mu bigiye bitandukanye urabona yuko nimba Jonathan David bamureka gakina imbere vuga ngo Jonathan David muramubona nka Canada hari gihe bavuga ati tugiye guhura na Argentine bakamubwira bati kini 9 wongera ukini 10 ariko wanashimiye iyi match Jonathan David itanguye hanze neza cyane ko yari yatanguje witwa Mohamed Bayo neza cyane yaratanguje umusore Burkina Faso Mohamed Bayo n'umunya Burkina Faso vuga ngo kina je kumata 35 neza cyane asinda double neza cyane vuga ngo systeme yiyo arunda bakinyi hagati mu kibuga n'umunyagine kuba yaciye kwa mugwa Clermont Foot yaciye yadugemo niwe yatumye umugwa Clermont Foot uza mu cicaro ca mbere nubwo ubu bakorose mu cicaro ca kabiri ubwo ngo uri nimero 9
nkuko tuvuga ngo umusireka kugira uzo mutsindira ibitsindo ntabwo aguha nimero 7 ntabwo aguha inimero 11 wowe filozofi yiwe bakubwira ko numumenyereza avuga ngo ninginisha nimero 4 ninginisha nimero 11 hakinisha 9 abasore banje bazoshaka kubaka amazina uzubaka izina ndi mu mugwi muto bazomudandaza ekipe bamaze kumudandaza jewe banyirukane kuko nta performance nziza nzosubira kuronka bora afata abakinyi akabacucagira hagati mu kibuga harimo afise karite zo gutanga amapasi na karite zo kuzibira agacabwira umukinya kinini nimero 9 ati kina nk'umudisi kina nk'umunimero 9 byaza umusaruro ama occasion yose uza kuronka nitwatera amashuti 30 ndagushakamwe amashuti nka 15 niyo mu mashuti ya 15 wabura nk'igitsindo kimwe canke bibiri ubwo we tuzogoheba tunaguhindura ntabwo zobura umusatirizi ariko iyo ni karite imwe muzakoresha ariko namba equipe rema objectif ntabwo twumva uno munsi equipe yari igiye muri UEFA Champions League objectif ni gutwara UEFA Champions League marigire ivyo umukinyi wese azokora ari hagati mu kibuga cyangwa ivyo umukinyi wese yokora ari ku ruhande ni kuri air gauche cyangwa ni kuri air droit kuko nashimuravye no mu rukino erega uno munsi afise ibice bike byo kuguma Jonathan David umukinyi abaye mwiza ni Gabriel Goodmanson nawe afise ibice bike byo kugumana n'umusore Jonathan David uko namba ari kakena yigagaza nkuko tantara kina nk'umunimero 10 nk'umunimero 9 amanota ugombora muri zingi za Champions League bari ko twavuze ati ku rukino rwa Madrid 10-10 no munsi yarose 9 n'ibice kandi yinjiye ku 65 cyangwa mvura umukinyi nk'uwo ari ku rwego nk'ubwo uri umumenyereza warasohoye umukinyi kanaka kuri yere yawe yarabaye muzima yarengeje amafaranga y'ikipe nta simuna ko baba bakubona nk'uruhombo serna project equipe cyangwa se muri equipe nka Lille equipe nka Lille ntizobangiroza guhangana na Paris Saint-Germain twayikombe cha Ligue sikizo zobangiroza guhangana muri UEFA Champions League twayikombe cha Champions League ibisubi bavuga ngo ngazokorokera muri Ligue Europa ahubwo gusa yakora kuvuga ati nabwo bakinyi fisi azina mpana ko yatandukanye ifoke ndabaduza nkabashira kundi rwego hamwe ibigwi komakomeye kaze kabasoma amafaranga kinjira muri equipe ibaza ko niba mumenyereza mu gihugu cy'Ubufaransa muri Amerika tunjije amafaranga menshi yagurishije gasore Niyoro kandi Niyoro kwa Manchester United Niyoro ari mu bamutukije Niyoro ari bamuhaye icize kudandaza mugabo ibaze ntubagurishije Niyoro chikurisha Jonathan David Goodmanson n'aba bakabera uvanga amahigwe menshi nayo ko bomwirukana mu mugwari equipe ya Atletico ubona ko Pablo Diego Simone umukinyi wa bane batatu mwiza Mariano Braco bisanzwe Axel Witsel na Jimenez muri axe defensif nawe Molina ku nimero 2 mu nyuma Javi Garan ku nimero 3 hagati ya Rikok hagati we na Conor Gallagher ndetse na Jogo do Paul mu gihe mu satirizi Alexander Soros yari kumwe na Julian Alvarez ndetse n'umugabo witwa Antoine Griezmann. Pablo Diego Simone gutakariza nibyo deje kuvuga ikipe ya Lille na Bruno Genesio uburyo agera ikipe y'USK Atletico de Madrid yoyo gutsindirwa na Lille Bwana Richardson ku kibuga cabo inyuma y'aho muri match sinakunda kubwira navuga Richardson ati ikipe ya Atletico de Madrid batsindiwe na Lille ibitsindo 3 kuri kimwe muhira mugama cyaheruka bagiye muri Portugal kwa Benfica de Lisbon ibatsinda ibitsindo 4 ku busa match ya mbere muri UEFA Champions League batsinda Leipzig ibitsindo 2 kuri kimwe kuri Wanda Metropolitanos ibi nibishira mu kaga no kwiyumvira project ya nvuga no kwiyumvira uburyo Diego Simone nvuga ko equipe yiwe Atletico iri mu migwi baguze cyane iriya equipe muri mercato bari kuburiki bona ko hageze ko Simeone ava muri equipe no musi twavuga ngo equipe ya Atletico de Madrid ni uri mu migwi gira gatatu muri La Liga ishobora kuba ari mu migwi ikomeye muri Espagne ariko no musi turabe nko mu myaka nk'itatu iheze cyangwa imyaka nk'ine iheze ino equipe ya Atletico de Madrid bari kuri muri UEFA Champions League ni ya equipe iraza namwe musiza ikagasiragoringa na za equipe nka za Lille equipe nka za Club Brugge ndetse n'indi migwi ngo iba iri muri iri mu equipe ya Atletico de Madrid project ya Diego Simeone no musi ntaho tavangwe equipe ya Atletico de Madrid iraje
yotanga akazi ku mugabane wa Buraya, yatanga akazi muri Espagne kuko ni equipe uno munsi yasumye neza kanavuga nkuko namba wasomye slow ugasoma umuke kwa Villarreal akirizo kwa kono karage ukazana kuno karage ukazana Julian Alvarez umuke kwa City n'amafaranga ubora depense bro n'amafaranga menshi ko abantu bakiba bagozwe rero simona ko hari gihe umuntu aba mu bintu abantu bagatinda bakamuramba canke se imikenyo y'ivyo kina vyose bagatinda bakabikenya uno munsi twatuze equipe ariko Madrid ni equipe kina yugara cyane uvyo vyose nta muntu atabizi uno munsi namba azwi nk'umumenyeza kina yugara cyane equipe yose bagiye guhura mango ko dugiye guhana equipe kina yugara ndamenya ngene njera effective babakiyenda babwira ndamenya na déplacement za gukora namba n'ufutu umunsi bugariye fata hagati mu kibuga faca ku mpande hamuje gutsinda equipe so simona ngo Atletico de Madrid ni shema canke se ni bibi muri UEFA Champions League sivyo mu mwaka gusa nivyo mu mwaka nk'itatu Tremper kuri UEFA ya Atletico Madrid muri UEFA Champions League nawe no magiye shikana tanto yavuye mu matsinda irindi nasigeze muri kimwe cya muri cyanyuma equipe ratashe ravyibuka mu kwezi yakwe muri equipe ya Borussia Dortmund simona ngo Diego Simeone project yiwe canke ivyo yakoze muri equipe ya Atletico de Madrid hageze ko ni muri na munsi uburongozi bwa Atletico de Madrid namabwipfuriza amahigo canke bwipfuriza ko equipe yawe no munsi tera imbere hageze ko tandukana n'umugeze Diego Simeone ikibazo ni Simeone bwana abahizi nko Chelsea nevuze muri equipe ya Atletico de Madrid buryo equipe yasumye swad en question bafise meme animage match zibiri za Champions League ugiye muri Portugal Benfica utiritsibire kubusa match abafana bari biteze ko hari ico gikomeye uza kubakorera muhira birangiye no vango equipe ya riri gutsindiye muhira ko equipe ya Atletico de Madrid na Pablo Diego Simeone ni kibazo ni Diego ikibazo ni ikikwaga kwa Atletico gatwinjire mu kanya minota mike twinjira kuraba ivya FC Barcelona na Bayern Munich novuga ngo ikibazo ntabwo ari novuga ngo umugwe wa Atletico de Madrid ahabanama novuga ngo ari match uhura nayo ugasanga iyo match iragoshye haba mu nteguro vyo wari wateguye muri match ugasanga biraguhindukanye nimba mwabonye umugwi witwa Atletico de Madrid uburyo witwayemo imbere y'umugwi wa Lille batsinze igitsindo ca mbere igitsindo novuga ngo cyari ciza cyane ku gapapu k'umusore azwi ku izina rya Julian Alvarez nyuma yuko Julian Alvarez yaratsinze habaye ikintu gikomeye cyane abasore babiri bo mu Atletico Madrid baduze ku mupira nyuma yo kuduga hejuru baragongana umupira wamanuka ukubita ku mukinyi wa Atletico de Madrid ngici gitsindo kibaye penalty gitsindo ca mbere c'umugwi wa Lille naco ni gitsindo novuga ngo cabonetse kivuye ku mupira uvuye inyuma mu korombone umupira waruremeye cyane ata mu defenseur numwe canka tamyugaro numwe wa Atletico Madrid yari kuhagarika ice ugitsindo naco ca kabiri n'umupira wabaye atari kose ryagarije ahubwo harimo ingufu nyinshi utererwa muri kafu yaje ncagiye abakinyi baba bacucagiranye ko umupira uca ku defenseur yani Oblak yajyamiye umupira umuca hejuru urinjira ikindi naco ugiye kuraba cyangwa ko partir DJ nuko ari donc warakinye umupira ugiaterera ibaye warakinye umupira urabitaho ndagoye nk'akarorero ese kuri match tuvugisha kuri match ya Borussia Dortmund na Real Madrid ubwo gutuma abakinyi ba Real Madrid bitwaye neza Mbappe wa mbere kuri biro kino ba Dortmund se wa mbere gute cyumva urabitaho no muri match rero hariho match ushobora kuraba nk'umunyamupira ukavuga uti Diego Simeone Pablo Simeone nubwo yatsinze yari yagerageje cyambere coco je novuga ngo umunyezamu wa Lille Lucas Chevalier murana ko yanarose n'amanota meza yagize amahigwe imipira yose bamutera yayigwako yarampa kayifata kayisohora kuko hageze yabona ko Atletico Madrid rukino barufise haba guhererekanya umupira Lille ntiyavuga haba makona Atletico Madrid bari hejuru kuvuga ngo ku mpande muri pressing bari bameze neza haba amashuti bari ku rwego rwo hejuru haba n'amatire cadre bari ku rwego rwo hejuru yategereje kurondisha comeback nziza haba n'amatenti rwo ngo je novuga ngo bayirushije buri
kimwe cyo muri football ariko ikijanye n'amahigwe y'ingene ibitsindo bigenda biboneka Lille nabo baba bari hejuru Atletico Madrid itsindwa uko nyene rero navuga ngo tube dutinya zino ekipe zigatsindwa abantu mbere bari baniteze kitsinda ni bimwe mu bintu bishobora kubakomeza ku zindi match bakazoza bakosoye ya Atletico Madrid yatsindwa na Lille ukayibura kuko uburyo Real Madrid yatsinzwemo sibwo buryo Atletico Madrid isinzwemo wango Atletico Madrid posisho gwerekanye imipira yari hejuru ku kijanye n'amakona yari hejuru ya mipira ica ku mpande ku kijanye n'amashuti yatewe Atletico Madrid yari hejuru ku kijanye n'imipira bacishije ku ruhande yari hejuru ku kijanye n'imipira kandi yaciye novuga ngo mu ruziga rw'izamu yari hejuru rero novuga ngo Diego Pablo Simeone ni umwarimu mwiza ahubwo ikintu cabuze kuri Atletico Madrid ni amahigwe Nuvako okazi waronse ni waronse amahirwe yo kuzikonkretiza ahubwo ntabwo waronse uburyo bwo kuzikonkretiza ariko ikipe adverse yakuretsura kinda atsinda Richardson kumengo harimo ahantu bahizi atari gushika ku cyo no kwita performance zibi za Pablo Diego Simeone utsina Benfica muri match ya kabiri uri hanze wasabwa kugaruka kukinuka kamba kugira ngo garuke muri Champions League umeze neza noneho nivyo uronse mu kazi ya concrete kumenga yini hari kibazo cy'ikipe ya Atletico Madrid no equipe irarusha iruhijwe n'ikisi no equipe abakenye bararusha baruhijwe n'igi ko amaraso mashasha yinjiye no nana amaraso mashasha yinjiye basanga abandi bakenye umunsi amaze guhaga still doje y'umumenyereza bamaze kuba bahaga ivyo abakinisha navuga hagati mu kibuga none umunsi nabonye Antoine Griezmann ariko arafata ingingo zo kuva mu equipe ya Atletico Madrid mu mwakuza cyo wimva rero nk'umu leader wa equipe ya Atletico Madrid Antoine Griezmann hatanguye kubona umunsi atameze neza mu mutwe yimvira kuri solo cyangwa se kuva mu equipe ya Atletico Madrid no munsi nakivuze namwe umunsi indongoza equipe ya Atletico Madrid numva ngo niwe mumenyereza no munsi ibura mu migwi tuvuga ngo iri mu migwi komakomeye twihoze witwa Pep ari mu bamenyereza barambiye muri equipe no munsi y'imyaka myinshi cyo wimva harambiye imyaka myinshi iyi equipe yayihaye iki uretse musezo ya 2020 n'abanyenzi yabaye igikombe ca La Liga ibindi bintu bavuga yabaye nibi aho bashikije kurashoboka muri UEFA Champions League ni he cyo wimva office projet nka equipe ya Atletico Madrid ni equipe no munsi uvuga ngo havuye Real Madrid hakava equipe yose Barcelone ni equipe tuvango iraza ubugira gatatu muri Spain tumbwira rero no muri twopanga ngo Martini ya mbere Arsenal ya kabiri Liverpool ya gatatu muri Premier League cyo mvira equipe nka Liverpool equipe nka Arsenal ito yoza gutsindwa 4-0 ibisiro bine kubusa bitatu kubusa muhira Wanda Metropolitano na equipe ya Lille bitatu kuri kimwe utsindwa na equipe ya Benfica Lille cyo wumvira nivyo yavyabaye nko nk'umu wese FC Barcelona no munsi ibinyamakuru byinshi itangazamakuru ko ngo nagende nave muri equipe ya Tumari barabonye kuri Savi rero Atletico Madrid namba bakeneye kuri umunsi baje mu yindi era nshasha y'umumenyereza baje mu yindi era nshasha y'igutsinda ingene cyangwa se yuko bamwe equipe ba mu bindi bi hari gihe uba ahantu kutamvuga ati bino bintu arageze ko ndabiva ngo ndanviha bino no kwanso kurosha umutwe umunsi abakinyi muri make bararemerewe na system za dercho muri weekend basinze equipe ya Yagenze naho winning from band equipe batavuze gitsinda naho iri muhira ama winning from simbona ko no musivyo kwama byamukundiye Diego Simeone ibi hamaze muri equipe Atletico Madrid namba uburongozi bwa Atletico Madrid bwiyumvira kuri equipe bwiyumvira kuri kaza kabakinyi muri equipe kugira ngo nabo bandi bifuza kwava baba keeping bagumize muri equipe je mbona ko umumenyereza yamaze kurambe simuna yarambiye equipe ageze ko ava muri equipe hakaza mu yindi project nshasha atari project witwa Elche kuko project ziwe urabimwa mwiza bwe baca mu gikomakomeye gihe imyaka 5 ni project aratwaye igikombe ca Ligue des Champions atwaye igikombe ca Champions tubira kwa Jurgen Klopp mu myaka yamaze kwa Liverpool yabaje igikombe yenge ka 30 baheze igikombe ca Ligue des Champions kigire gatandatu rero uri umumenyereza mu equipe nkaya bisako bagwa project nawe ukabaheza bwa ati ni mu myaka 3 ngiye kumakwa amace mu myaka 4 itangiye kwamara nzobona amaze kubaha ikintu Diego Simeone amaze kubaheza ikipe ya Atletico Madrid ubuzi bakwiye kuraba bukabigiza mu yindi era bukiza yindi era mu yindi equipe reka nkundire tuganire football gato siko uko turaganira volleyball eri basket ariko munyarotse tugende turabe ko FC Barcelona ibindi bagenzi bacu mu ijunda zikwaza kubiraba ahubwo Barcelona bariya baraza kuba banayigaruka ko wanashima cyane bariya baraza kuba Amos kintu nemera fana Barcelona yikora udufoto natumuhaye Clovis abaratwegeranya mu kanya
ekipe iguha umunezero ukajumira ngo mu gatondo ngo sinayizindukanye bitamwa ni uniforme acakubwira ngo iki arabanditse ngo urumva ngo ntitwayitunanye kubuzi yiterekemo nimba ari n'ikoti wambara uyambare munsi y'ikoti Surubanze imyaka 9 yetse yego urumva yuko bitaba byoroshe reka novuga ngo tugaruke ku iki kintu basore ikintu jewe nita yuko ari ikintu gikomeye ku ruhande wanashima gwa Atletico Madrid kurusha ibindi vyose kuko nasanze iyi equipe yari hari n'abantu benshi bayikunda bipowe ngaho onye ndamuse inshuti ya Richardson yitwa Prosper Masix ni mufana kumwe wa Atletico de Madrid byakwe cyane ku rwego hejuru arayemera gose sana nanje urumva yuko namaze kubimenya yuko abari kumwe nayo naramaze kubimenya yuko abari kumwe nayo ona equipe ya Atletico Madrid kubi Diego Pablo Simeone yinjiye muri Diego Pablo Simeone yinjiye muno mugwi navuga ngo wa Atletico Madrid sezo yiwe ya mbere niyo ndiko ndaraba buriya anye sezo yiwe ya mbere niyo ndiko ndaraba kuko Atletico Madrid yari equipe navuga ngo ibayabaye inshuti zanje hari 2010 na kerekezo rya 2023 kwezi kwa 12 2011 ya 2011 niho yinjiye mu equipe ya Atletico de Madrid ego iyi equipe amaze umwaka wa mbere amaze kuza navuga ngo yayisanze mu kibanza c'indwi sawa imyaka 10 ni equipe yari yarakorotse ni equipe novuga ngo yari yarakorotse iheruka kuduga sezo 2003-2004 buriya ba Fernando Torres nibo badugije no Atletico Madrid ba Fernando Torres niko karakamere bitere wanashimye tugiye kuraba neza yinjira umwaka wiwe wa mbere equipe yayizanye mu kibanza ca gatanu acatwara Europa League umwaka wiwe wa mbere yatwaye Europa League ayigeza mu kibanza ca gatanu muri La Liga umwaka wiwe wa kabiri araza atwara icitwa kubdirwa atwara UEFA Super Cup muri La Liga equipe ayiha ikibanza ca gatatu equipe kina Europa League umwaka wiwe wa kane iyi equipe yayiza muri Ligue des Champions atwara La Liga agerekere demi-finale ya Coupe du Roi 2015 yegeje quart de finale ya Ligue des Champions equipe ikibanza ca gatatu muri La Liga iyi equipe igarukira quart de finale ya Coupe du Roi itwara Super Coupe d'Espagne 2016 iyi equipe yegejeje mu matsinda Ligue des Champions equipe igira ikibanza ca gatatu muri La Liga igarukira quart de finale ya Coupe du Roi 2017 bagarukiye demi-finale ya Ligue des Champions ikibanza ca gatatu muri La Liga demi-finale ya Coupe du Roi 2018 equipe itwara Europa League quart de finale ya Coupe du Roi bagarukira novuga ngo La Liga baba ba kabiri hanyuma equipe igarukira mu matsinda ya Ligue des Champions atwara UEFA Super Cup umwaka wa 2019 16e de finale muri Ligue des Champions aba uwa kabiri muri La Liga 2020 quart de finale ya Ligue des Champions agira ikibanza gatatu muri La Liga yitabira Coupe du Roi UEFA Super Cup agarukira final 2021 16e de finale muri Ligue des Champions atwaye La Liga yongera itabira Coupe du Roi ikibanza ca gatatu 2022 quart de finale ya Ligue des Champions 2023 ikibanza ca gatatu muri La Liga mu matsinda ya Ligue des Champions 2024 ari mu mahiganwa yose Super Coupe d'Espagne amaze kubagera muri demi-finale Coupe du Roi amaze kubagera muri demi-finale turi muri 2024 Richardson avuga ngo bamwirukane mu bikombe bine Atletico Madrid ikinira nta na kimwe aratahamwe mu bikombe bine ari muri demi-finale inshuro zibiri kuvuga ngo Atletico Madrid uno mwaka uyu mutu uvugana
kano kanya tuvugana Diego Simeone afise demi finale ya Coupe du Roi azokina, afise Super Coupe d'Espagne azokina kandi demi finale. Muri La Liga ari muri top 4 ni uwa kane inyuma ya FC Barcelone ifise Hans Flick na Robert Lewandowski, ari inyuma ya Real Madrid novuga ngo uyu munsi ifise umugabo azwi ku izina rya Kylian Mbappe. Bon ni n'umwaka weze wanashimye agarukiye kardo finale ya Ligue des Champions. Rero je kubganje mbona ko Diego Simeone ikintu ca mbere na mbere cyo kiriko kiratuma ataronka izo nsinzi mugende muraba novuga ngo ni equipe yagigira imvune zigiye zitandukanye. Izo mvune ni imvune bafise ubona yuko zishobora novuga ngo kuba zanabafasha ibintu byinshi. Ugiye ukaraba ku ruhande rw'inyuma nko ku munsi w'ejo bari bagarukanye Axel Witsel muri Axe kugira ngo ashobore kubafasha. Bafata umusore azwi ku izina rya Mario Jimenez bamukinisha hamwe na Javi Galan, bongere bakinisha Noel Molina ku nimero 2. Aha anyi novuga ngo rikwerme yarakenewe mugabo ntari kwerme murazi bebaza afise. Ufashe Rodrigo do Poro Prince Koke ugafata witwa Conor Garaga, je mbona ko hano nta mu playmaker byukuri abarimo. Imyaka ya Koke ni myinshi, Rodrigo do Poro n'umukinyi wo gukinira nimero 6 neza, Conor Garaga n'umukinyi wo gukinira nimero 8 mugabo siza ariko n'aba bakinyi bagera kuri batatu baba hagati mu kibuga nta mu playmaker arimo. Ikindi naco kutamenya uburyo swadi wayikoresha erega akora kazi kumumenyereza bo nico nubundi ndiko ndaza. Usibye mvune hagati mu kibuga nta mu playmaker nko tuzosanga ba Kevin De Bruyne, nko tuzosanga bakinyi hagati bacishijwe hagati mu kibuga kwa Manchester City, kwa Chelsea, nkaba Enzo Fernandez n'abandi. Ego niyo bakenewe kwa Atletico Madrid. Sero ni vyakina nakenewe. Bon abakoza kugira ibitsindo biboneke kuko Sorloth ntabwo azoza gukora imipira hagati mu kibuga ngo yihe pass yongera atsinde igitsinda. Ivyo rabikeneye akinisha Julian Alvarez nk'umu nimero 10. Bon uwo Julian Alvarez sinibaze yuko bizokunda kuko na Julian Alvarez yamukirishije ku nimero 11, Sorloth ku nimero 9, Griezmann amukinisha ku nimero 2. Aha niho mbona ikosa mu kijanye na schema tactique. Diego Simeone nawe harukunda akora amakosa akayakorera abakunzi ba Atletico Madrid. Yaragakwiye kuba afise ubundi bujya campamwo schema tactique kubera ko abakinyi uno mwaka arabafise. Ikindi raco sinzi kari karagerageza ngo arabe buriya bamenyereza bakomeye hari ukuntu bishobora kwanga ku nimero 6 yakubwira ati Petit koroka ku nimero 8. Hari ukuntu bishobora kwanga ku nimero 9 yakubwira ati Petit muri kurampa ivyo warugakwiye kubumva reka ndagucishe ku nimero 7. Rero kumbura nahere hari ya munsi kugira ngo mbereke ingene Diego Simeone Atletico Madrid bigoye kumwirukana kuko no munsi niwe mumenyereza wa mbere hambwa amafaranga kwisi meshi imyaka 10 uri muri equipe. Nibaza ko umumenyereza wa mbere arambiye muri equipe niwe mumenyereza wa mbere uno munsi arambiye mu mugwi arimo kandi Atletico Madrid yambitse ikanzu nziza. Atletico Madrid Diego Simeone yasanze yambaye ibutura itikwije. Rero je novuga ngo urirukana Diego Simeone uzane nde aguhiki bivanye n'ivyo wamenyeye. Project fisi bice bitatu hariho kuvuga kwa project no gukura ndetse na project atindi igapfa hakagira igasaza. Simbona mu myaka 10 amaze muri equipe Egreve hari byo wagiye utubwira agiye ashika ko yagereza nka equipe ariko no musuravye equipe ya Atletico Madrid ni equipe nova ngo iri capable yo kudepasser 95 nkuko umukinyi nka Julian Alvarez kubera ko Diego Simeone avanga ndamwifuza ko ngashobora kufasha ibi nibi kugira kubi muri make no cyaguja kudepasser. Sinzi ko je nkunda umukinyi gatoyo cyubandanya nushabuja kugura umukinyi miliyoni 100 na ufise gahona ngo ndamugurisha ngandanye no wikimari vuga uti hariho challenge ngomba kujamwo nkene abakinyi beza ivyo nifuza gushika kurangiza muri bibaza bine vya mbere muri La Liga. Ivyo vyo nibaza ko n'umuntu wese akurikana football kumva ngo Atletico Madrid izobura muri zine za mbere
ntibibaho neno imisi yose muri zine za mbere tanzwe twajije ibikombe ariko no munsi muri UEFA Champions League utsinzwe 4-0 na Benfica bitatu mwana equipe ya Lille ama equipe mango ari muri rayo iri munsi yawe ukibona ko mu myaka 10 hamaze nkunda Jurgen Klopp avanga mu myaka 5 ndahamaze hageze kumva muri equipe Pep Guardiola avanga mu myaka 5 ndahamaze mu Man City hageze kumva muri project kuko project yiwe abona ko yashaje nsa nkuko mbona Diego Simeone asa nkuko mahatiriza ibintu aho bitari buriya ibi bikombe bifise ibitwi amatwi akeshi sivyo bituma club yunguka ahubwo turabe Edi ikipe nimba itari kumukira mu bikombe ngo Edi oya bikombe ntivyunguka oya niko ndabo ikipe nimba itari gutwara ibikombe ntitubone bituma witabira championnat runaka katwinjire turabe ukagira visibility runaka visibility zikunjiriza abantu benshi bafatanya uyu munsi Ericoro mwamenyereza bakomeye 10 utamushizemo baguha isongo bagushiremo no kwandika mwaka 10 hamaze ndahindura system none ese yagarukiye mu demi finale mu makardo finale twaza Europa League atwara La Liga agiriki ikibazo nuko tukunda gukora kuri square mugabo tuganire kuri iki kintu byari bikenewe ko tubona project we tuganire kuri iki munsi gituma gatoya kugira ngo bahizi twumvikana sinakoye ko Diego Simeone romenyereza mwiza ni mwiza mugabo hagere uno munsi wakoze bigapfa ivyarimwo n'ivyo ari guha equipe ya Atletico de Madrid na equipe ya Vicino Moses ke birahuye birahuye cyane banza mwitegereze murabe ninde mwifuza atsinda ivyo bitsinda kwa Atletico Madrid none mu myaka 10 hamaze ntamaze ko ati nkeneye ubuza panza mu myaka nyinshi iki kibazo ninde mwifuza atsinda ivyo bitsindo kwa Atletico Madrid Alvarez no musi nahari Arne Slot no musi nahari kuva kwa Villarreal Alexander Sorolof amaze gukora iki tuma uno munsi aheka umugwa Atletico Madrid and then nabonye mugomba kumwepa Griezmann mwase kumumvuga ariko Griezmann twamenye ni legend wa equipe twamumenye kubera Diego Simeone and then tuvaho tugende nimba Julian Alvarez yemeye atingiye kwa Atletico Madrid siwo mugwo nyene wari kura muronde yafase Shwambi gute umwaka wa mbere Drogba muri Chelsea umwaka wa mbere Drogba twamenye muri Chelsea cyageze mu style Atletico Madrid umwaka wa mbere muri Atletico Madrid style ari mo style Atletico de Madrid equipe yarayibunduriwe muhira rero na equipe ya Lille kazo zake karagenda gute sa Atletico turibona he muri UEFA Champions League wait and see Barcelone yarayitsinze umugwi wa Bayern Munich bitsinda bine kuri kimwe muri match no vango yigipimo n'ubundi muri ama match akomeye Hans Flick yiteze mwine sezo ibitsinda bine vya Robert Lewandowski hamwe n'ibitsinda bitatu vya Luis Diaz, Berori, Rafinha baza kubatsinda equipe ya Bayern Munich.